Imana irakeneye imigenderanire yacu nayo. Burya gusenga uba uriko uragenda mu migenderanire n'Imana, uba ugiye ngo muganire. Burya Imana tuyibwira ibiri vyuzuye mu mitima yacu mu buryo bwo kuganira nayo. Erega Imana nagira ndabibutse ko ari umuvyeyi. Hari ivyo umuvyeyi yibwira akabikora, n'ibindi umuvyeyi atokora umwana atavuze. Hariho ibindi umuvyeyi ataba nazi, Imana yo izi vyose. Hariho n'ibindi umuvyeyi abona ntabone n'uburemere bwavyo, ariko wewe nyenevyo nk'umwana ukagenda ugatera intambuko ukabwira umuvyeyi ati burya nari nkeneye iki n'iki n'iki. Iyo umwana atari mu migenderanire myiza n'umuvyeyi wiwe, burya ntamusaba ikintu na kimwe. Kandi ibi bintu usanga biteye amakenga ku bavyeyi. Kubona umwana atigera aza ngo agusaba ikaramu, umwana atigera aza ngo agusaba ikambambiri, umwana atigera aza ngo agusabe iki na kiriya, biba biteye amakenga. Haba hariho kabaza, so hataba gutinya canke afise ahandi abikura. Rero nk'abana ku muvyeyi wacu ari we data wa twese, turakwiye kuza turamubwira ivyuzuye mu mitima, turakwiye kuza turamubwira ivyo dukeneye, twidagadura nk'ababwira umuvyeyi wabo. Erega natwe tutamubwiye bizokwitwa wa mwana usanga atinya umuvyeyi canke afise ahandi abikura. Niba ufise ahandi ubikura kwa Satani canke ahandi, urareka kumubwira, ariko ukabuzirikana ko ari umuvyeyi wawe uziga ko vyose. Nagira ndakubwire yuko utegerezwa gutera intambuko Imana ukayibwira ivyo ukeneye kandi ukayiza ko nk'umuvyeyi. Ibi rero bica bibandanya gukomeza imigenderanire. Ikindi gikomeye kiruta ivyo, umwana iminsi yose aza gusaba umuvyeyi azi ko abishobora. Ukabuzi ko Imana ishobora vyose, ni gute utoyisaba ivyo ukeneye? Muri iyo migenderanire nyene kugenda kuganira na papa wo mwijuru, ugaca umubwira ivyo ukeneye. Kandi wewe muvyeyi dushobora no kubimusaba ntabironke, nubwo abana iminsi yose basaba abavyeyi bazi ngo bashoboye vyose, bazi ngo ibintu vyose baraza kubibashoborera, ariko hari igihe babasaba ivyo badashobora. Ugasanga babasavye indege nabo bataniyo barahonyuramwo, umwana agasaba imodoka umuvyeyi nawe atani yarafise. Kura abana nivyo babibwira kubera bari bitazi. Uko iyo umaze gukura urashaka kuvuga ati nta papa nosaba imodoka ndayimusabe nawe atayafise, papa nomusaba indege nawe ataranayurira ngo abone uko imeze. Ariko twebwe twuba abana mu mpemu, dukura mu mpemu, tuzi ngo Imana ishobora vyose. Imana yacu ishobora vyose, ntacyo twoyisaba ngo itwime uretse dusavye nabi. Gusaba nabi navyo ni bimwe dusaba ivyo twononera mu biduhimbara, ibintu gusa byo kwinezereza atacubahiro c'Imana kirimo. Erega burya hari igihe dusaba ibintu Imana ikabitwima kubera iravye ibona twasavye ibintu byo kwinezereza twebwe ubwacu. Ibintu tubironse twoja mu mahonero, byo dukoze ibyaha bitandukanye, hanyuma ugasanga bidukuye ku Mana ikavuga ati uyu mwana ya navyo nomuha, nubwo mbona bishaka bisabarira, navyo nomuha. Kurya umuvyeyi adashobora guha ugwembe umwana kubera azi ko rushobora kumukata, niko n'Imana yacu biri.